Hello bakunzi ba Linux TV numunsi udasanzwe n'umwanya udasanzwe kuri uyu mwanya izina ni bitatu Joel nkuko mumbona kuri kamera turi kumwe na Alan hama tufise umutumira dasanzwe nkuko twama tubikora umutumira musanzwe mumenyereye ahantu hagiye atandukanye mu ma event hagiye atandukanye ibikorane bigiye bitandukanye reka n'ahandi nturinda kuvuga rero mu kanya tugira duce tumwakira aca twidondora mwongera mugira like na share kugira tubande tubaye ibintu bimeze neza tugira tumuhe kaze tongere tumubaze n'amazina yiwe je ndamunzi nabeshi muramunzi ariko nibaze yuko yoca yidondora ku batamunzi cyaye batamumenyereye akazina n'amahoro kwanza n'amahoro ushaka kubabwira akazina abariko baradukurikirana kuri Linux TV. Shalom abakunzi ba Linux TV, jewe nitwa Guy amasanzwe nsengera muri eglise bita Holy Center. Gikorwa canje nsanzwe ndi umuririmbyi kandi ndi umuhinyanyuzi. Ikindi naco nsanzwe nkora ndi umu compositeur, umuntu umwanditsi w'indirimbo, ndategura n'ama evenement atandukanye nkarahezage. Mwumvise bakunze ko ufise ibintu byinshi ategura hama twagomba tukubaze usigura abakunzi bako baradukurikirana ibyo byose uheje kudusigurira ko usanzwe uri mu ukompoza uvuza uririmba n'iryari wumvise ufise iyo mpano yo kuririmba. Jewe natanguye kumenya ko mfise iyo mpano yo kuririmba mfise imyaka 8. Yes. Bisigura ko ndayimazemo imyaka myinshi cyane kuko aho nasengera kuva aho nasengera muri Anglican nahora nkora ico gikorwa nyene cyo kuririmba ahimbaza. Rero natangiye kubimenya mfise imyaka 8. Watangiye kumenya ko mfise iyo ngabirano muri jewe. Okay. Hama twamumvise bakunze ko yatanguye afise imyaka 8. Eske muri iyo myaka 8 kugeza n'ubu nizihe ntambamye zo bazagezera gushikira muri iyo myaka yose? Intambamye nizobura. Intambamye ni nyinshi cyane gose. Kubera ko urabona muri iki gikorwa cacu c'uburirimbyi hariho ibintu byinshi umuntu ahura navyo. Urabona uri kurategura, urakenera ivyuma ukorerako. Iyo uri kurakompoza urakenera ivyuma ukorerako. Hama hariho nigihe ushaka gusohora indirimbo urakenera ama studio. Iyo uri kuraja mu bibanza bitandukanye haraho bagusaba amafaranga kugira utegurire muri ivyo bibanza. Hari ibintu byinshi umuntu ahura navyo ni nk'ubuzima bundi bwa misi yose nkuko tusanzwe tubimenyereye umuntu agenda arakenera iki n'ikindi. Yes. Hama Guy twagomba kugira abariko baradukurikirana kwiyi channel yacu Linux TV twagomba kukubaza kugira nabo nk'aba abo bitanguye vuba ibyo byo kuririmba canke kuvuza nkuko wabisiguye kugira nabonye baze bagire kuhaje yo kubikora kubera hariho bamwe babikora bakavuga ati bikabaca intege. Twagomba kugira nabonye abo bashasha nabonye urumva ko bimaze mu myaka myinshi kugira nabo bumve ko kigumyemwo ushaka gushika handi hantu. Ico no bahanura kimwe nuko ikintu cyose yugitanguye namakosa kukirekura. Ni byiza kubandanya kuko iyo urekuye bisigura kunanigwa. Yes. Jewe ndakunda kuvuga kano karorero ndagahana abandi. Yesu igihe yaza mu isi yari afise mission ajeko. Yes. Kandi iyo mission egari ko intumbero yiwe kwari kugira ngo acungure isi. Ku buryo rero iyo ntumbero iyo yirekura uyu munsi jewe nawe sinzi aho tuba turi. Ariko iyo mission yarayigumye ko ku buryo ashika kuri finalite. Bisigura ko rero ni vyiza gutangura ikintu kagisozera. Yatubereye akaroro keza nawe yaratanguye hamara sozera. Natwe tubirizwa kumenya ngo iyo dufashe ikintu canke iyo dutanguye ikintu namakosa kurekura. Yes murumva yuko Guy ariko aradusigurira kuri objectif ukuntu yagiye arakora naho ubu ageze. Rero mugabo nagomba Guy dusubire duse nuba abariko baradukurikirana kugira bamenye uko wagiye urakora nuko ubugeze. Rero hari ibintu nkabijya byo gutegura dufate nka event dufate muri eglise gikorane. Hariho abashobora kuba babona ko bo bishobora mugabo bagatinya kubitegura. Sinzi nk'abo bantu bako baradukurikirana ico bababwira ko ico kintu duhereye muri eglise kwanza. Ego icambere cyo no babwira nuko umuntu agizwe n'abantu. Yes. Hama muri eglise mu ma eglise nuko umuntu yoba azi yuko afise kwanza ahabarizwa umuryango.
iyo ufise umuryango ni cakindi no koresha ururimi abantu bose bamenyereye abafans uko imbere yuko muri quartier iwanyu bakumenya iwanyu mu nzu abakuzi mbega mu nzu iwanyu bakuzi gute sinzi uko ucumva aho rero mu nzu iwanyu babwizwa kuba bakwizigira bakwizera uri umuntu upanze neza utondetse neza ko ntushobora kuza kubabwira ngo ngira ntegura igikorwa abo mu nzu iwanyu ntibazi urumva ko bitaba bipanze rero iwanyu bakumenye muri quartier bazokumenya urumva muhamwe ukora ibikorwa vyawe vya misi yose bakumenye niko kwagura abafans rero maze kwagura abafans nagikoresheje mu ntango mvuga ati umuntu agizwe n'abantu abo bantu bose baba bamaze kwegerana sinzi kucumva aho rero niho uri kurategura igikorwa biroroha kuko mu gikorwa murazi ko hakenerwa ibintu vyinshi amasale dukoreramo ararihishwa ivyuma dukoresha birarihishwa urumva niyo umuntu ateguye ama evenement akavuga ngo iyi ni evenement agasohora amatike 5000 10000 gucyo mu bisanzwe sujya mutima w'amafaranga bagomba gushira imbere oya ajya amafaranga bara amafaranga yo kugira ashobore gushobora kuriha ivyo bikoresho hama wewe l'objectif yiwe ni objectif yo kumenyekanisha Kristo canke guhimbaza umwami nizo objectif kenshi zikunda gukoreshwa mu bikorane bitandukanye ego uragerageza kudusigura yuko ako nakabanga kura dusigura ukuntu umuntu ashobora gukoresha ari event muri eglise mugaro ni intambamye ziba muri eglise sinzi ko intambamye zirabaho kandi nyinshi hari gihe usanga ndabikoresha muri terme y'ubu ikintu no kwita ama jalousie harabaho ugasanga umuntu kubera ko asanzwe ategura ibikorwa ibi canke ibindi hakabaho abandi mukorana umurimo w'Imana nkaha canke ahandi bakakugirira ifuhe ariko ivyo oye ntidutangare cyane ni ibintu bisanzwe kubera ko na Yesu urazi ko byaramubayeko byaramubayeko si tunubu no mu buzima busanzwe ari n'abandi bibako mu buzima busanzwe mu buzi mu biki ivyo bintu abantu benshi barahura navyo wewe raba gusa kutataye intumbero ko uguma uhagaze ku ntumbero yawe bakunzi ba Rinox TV murumva giko ari ibintu ariko aratubwira kandi umuntu akora kwirikirana ashobora kumva ko ari ikintu ciza cyane mugara kandi kabazo nagira ndakubaze hamba vuye muri eglise hari ukuntu je nka je murambona amafisha agiye atandukanye uburiko kajya kabanga ukoresha nakahe cyambere iyo umuntu amaze nabisiguye iyo umuntu amaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe hama Kristo akamwizera nawe sinzi kucumva Kristo rero gukundisha abantu bakakwiyumvamwo bihereye hamwe mu rugo kubandanya muri quartier kubandanya hamwe usaza ukorera ibikorwa bindi stadili rero hari ingene ubumatanye na Kristo mbega uri gukora umurimo we gute wukunze uwo murimo wawe uri kurawukora abandi bakubona gute babona kuri serieux babona kuri umuntu nyene stadili kijya kintu bijya vyizegwa bagushirako biba bivanye n'ingene uri kuravyifatamo sisa nuko je ndumva no bisigura nta buhinga burebure ariko bivana n'ingene umuntu ariko arifata muri ico gikorwa ciwe ariko sinze bako baradukurikirana hambavu y'ama event nkuko babidusiguriye muri eglise ko yabakora canke no mu yandi ma eglise agiye atandukanye bagutumira hambavu y'ivyo nta kandi kazi ukora je nsanzwe mfise societe yanje yitwa We Are One Family ikora ibiki kugira batahure irimo aba jeune batandukanye bava mu eglise atandukanye hama dukora ama business atandukanye bivanye n'umwe wese ingabire yahawe n'Imana kuko umuntu wese ari ngaha ku isi arafise ingabire yiwe urabona uyu munsi wewe uri umujournaliste uwundi n'umukameraman uwundi n'umu electricien urumva rero kugira umubiri wa Kristo ntusure kugawa twemeye kuja hamwe kugira ngo twese twiyungunganye umubiri wa Kristo ntusure kugawa ngo bavuge ngo mujya muntu ngo arasenga ngo mugabo ako gasembwa ari tugakure kuko urazi ko n'intumwa zari 12 kandi zarasangira vyose ngo muri bo nta mukene yarimo rero nico cadutumye dushobora kwiyorganiza tukaja hamwe bakunzi ba Rinox TV murumva ko ariko tubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye nibaza abantu bakora dukurikirana ko muza kuhakura impanuro zigiye zikomeye cyane
rero muga hari akandi kabazo nagira ndakubaza hambavu yayo ma event cy'ibyo bikorane nturiyumvira kwandika indirimbo ngo uzijane muri studio? Ndabaza kwandika indirimbo nyinshi. Jewe bivaye n'ingene nahamagawe. Yes. Umuntu wese afise ingene yahamagawe. Jewe bivaye n'ingene nahamagawe mu myaka ya mbere. Nabanje gukorera mu gushigikira imigwi kuko nari mfise uvuze imigwi washobora kubatahuza imigwi. Ego imigwi urana nk'amakorali, usanga amakorali y'ama church, ama worship team y'ama church. Yes. Izo nanditse nkaziha ama worship team y'ama church bakazikorera ko bakazisohora nkaho nasengera muri Vivante twarakoze indirimbo bashobora kuzoyiraba. Hariho n'ahandi hantu henshi usanga ziko zirasirikira urumva. Hama no mu ma ministry atandukanye. Yes. Niyo parti nariko ndakoreramo ariko yari parti ya mbere. Ama muri parti ya kabiri ni parti novuga ko ngiye gukora ibikorwa vyanje bwite. Ibyo navyo nari nabihaye umwaka wa 2022 mugabo ko mu bisaba uburyo bwinshi nkuko nabivuze. Naratanguye kubikorerako nibaza ko mu minsi iri imbere muzotangura kubibona. Sinshaka gukora igikorwa gisanzwe cyo hasi kuko n'umwami wacu yatwise abami n'abaherezi. Yes. Shaka gukora igikorwa citeka kandi kimeze neza. Bakunzi bari Nox TV murumva ko giye ariko aratubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umuntu akora kwirikirana nibaza ko hari ibintu byinshi ariko arahakura, ariko hari ikindi twagomba kumubaza hambavu y'ivyo. Urana ko hariho tugerageje kuraba muri gospel music muri iki gihe hari abana bako barakora, hari n'abandi twokwita aba legend nk'abadudu cyangwa Apolinere bande. Ese kukuraraba muri mugwaruka rushasha ubu uri kubibona gute muri iki gihe muri gospel music? Ingene ndiko ndabibona je novuga yuko bariko baravyifatamwo neza kuko urabona za Victorious MTC. Yes. Ba Redemption Voice abo bose ni batoyi babo uvuze. Stadiri yuko ahubwo n'umuntu uwo ari we wese yoraba surtout umuririmbyi yoraba akagira ku mpanuro abari imbere yiwe bamutanguriye muri ico gikorwa bagiye baragira ko kugira bashike hajya. Kuko impanuro ni kindi kintu. Yes. Urashobora gufata ku muntu kanaka ukamurabirako ukaraba mbega muri iki gikorwa yifashe gute. Yakoreye kubuhe buntu kugira ashobore gushika hajya ageze. Mbega ni gute kuntu ariko arakora. Urabona ko nabo bariko barakora cyane kuko mu gihe cyabo hariho inzitizi zari zihari nyinshi gose. Washaka na worship mu ma eglise ntiyari imenyerewe. Guhimbaza no gutaza ntivyari bimenyerewe. Byari bya bindi usanga nyine ari indirimbo z'ubutumwa zibiki. Ariko turavye ingene bavyifashemo muri ico gihe cyabo nta nama instrument menshi yari ahari. Stadiri yuko rero ubu uyeho dufise akaryo kandi akaryo gakwiye, dufise ivyuma, dufise amasale, dufise urumva ubu hari ingene biriko biraza bika ibintu byinshi byaramaze kuza. Yes. Rero tubikorereko nimba twaronsa ko karyo ufata umwanya ukwiye wo kwitegura. Je ndakunda kubwira abantu nkabwiye kugira ugere kuri 6 hari ibintu bibiri usabwa. Urasabwa kwitegura hama no kuronka karyo. Yes. Ivyo bingana 6. Rero nibagwiza umwanya wo kwitegura bagwize n'umwanya wa opportunité wakaryo urumva plus uronsa karyo gakoreremwo. Nturata karyo ukaronse gakoreremwo iyo niyo 6. Yes. Hama hari ikindi narigira kugira duce dusozera mu kanya. Hari ikindi nagira ndakubwira hari ukuntu umuntu atangwe kurimba kiri muto aba afise nk'umuntu amwespira. Rero wevyo bavyarakubaye ko? Ego je byarambaye ko kubanzi cyane kera baranzi ko nakunda ama style ya Zulu. Style za Zulu no kuri jewe wasanga umwanya wose umwanya munini ndaziriko. Bisigura ngo rero ikintu iyo umuntu agitevyemwe arateba gasa naco. Je narabitevyemwo cyane ku buryo n'ubu kenshi ahantu bantumiye banzi muri ayo mastile. Yes. Umuririmbyi muri aba tugerageje muri bajye batanguye ba kera turumva ko nawe ari wa kera muri Dudu cya Apolinere canke nabandi ntagenda avuga baba legend. Nuwuhe ukunda uvuga ati uyu kwirana inspira niwo nkunda kurabira ko kenshi? Ndakunda umutima cyane wa Dudu kuko Dudu arakora. Umukundira iki? Arakora. Okay. Arakora kote technique
kote yo gukompoza kote y'ubuhinyanyuzi umva je ndamwigira ko utuntu twishi cyane ni kuvuga ko abandi rero badakora oya barakora simvuze ko badakora mugabo barakora ariko wambagije ku muntu jewe ngerageza kuraba nkumva aranyinspire bo barakora ku ruhande rwabo kandi ndabashimira abafise ingene babikora kuko umwe wese ndamwiga ko akantu akacanka kandi ariko Dudu we wanyigisha ku bupoe bwose mba nkeneye ndamuraba nkabona kabisa ko kuri composition ndumva ingene yandika hama kuri côté musique ingene yaranje umuziki ndavyumva c'est-à-dire rero ivyo je mba ndabikeneye hari n'abandi nigira ko washaka atari nabo ngaba Travel Green sinzi ko vyumva benshi umwe wese ubukeneye akantu ugendura mukurako ukavuga ati aka kantu karafashije impemu yanje. Okay. Yes bakunzi ba Rinox TV rero turumva ko tubwiye ibintu byinshi bantu mukunda kudukurikirana cyane murumva yuko turonse impanuro nyinshi zigiye zitandukanye kuri kote zose rero ariko mukanya ava yuko dusezera mu kintu ukunda cyane niki ikintu nkunda cyane namba atari banga ndakunda kuririmba. Okay. Yes, hama mu myaka 10 canke 5 reka tugire kuri uwa kera mu myaka 5 ubona ko uzobugeze ku rundi rugero rungana gute? Mu myaka 5 iri imbere nzoba mfise studio yanje. Je mu myaka 5 iri imbere nzoba mfise studio yanje. Aho nzoba ndiko ndakorera abantu benshi cyane kandi indirimbo zigezweho. Ariko hari ikibazo nagomba gusa ndakubazagi watubwiye ko hari ama event umaze kujamwo nayo wakoze muri eglise ariko event yoba yara kubabaje niyo woba waragize réussite ukavuga ati vraiment ndabona ko ari sawa yoba muri ivyo bibiri yoba ari ego evenement ya mbere yanyoheye cyane ni evenement nakoreye muri Holy Center niyo evenement organize ndi umurongozi w'abaririmbyi muri ico gihe evenement twari kumwe n'aba artiste musanzwe muzi ba Masezerano ba Fofo ba Armel yari evenement yari kwikorekwamo ibitangaza bidasanzwe abantu barakize ingwara bandi barabohoka narumvise ko ndyohewe cyane abandi barakizwa barihana nukuri iyo evenement yarandyoheye tro gushika n'uyu munsi ndacahimbaza Imana kubwiyo evenement. Hama ikibazo kigira kabiri mbajije ngo evenement yoba yarambabaje evenement yambabaje ni novuga ko surtout ama evenement kenshi akunda kumbabaza n'ama evenement akunda gutegurwa mu ugasanga yateguwe mu buryo butari professionnel kandi vyoshoboka abantu ugasanga bariko barakora ibintu gusa gupfa kubikora ariko ntibabaze izo evenement kenshi yo ndazigiyemo nkumva ivyuma bivuga nabi nkumva ibiriya ntibabiteguye ibindi ntibabiteguye no kuri izo evenement zirambabaza kubera kutamenya Bibiliya iravuga ngo nimwabura ukuri nimwamenya ukuri kuzobaho kwidegenje c'est-à-dire rero abantu barakeneye ukuri kumenya ingene boruganiza ama evenement ni muce bugufi baririmbyi mwigishwe ingene bategura ama evenement ingene bapanga evenement iyo rero ndabigiyemo nk'izo evenement zitapanzwe neza vraiment birambabaza. Okay. Amagi kandi kabazo nasa nuko nukubaza kugira dutahuza ko aradukurikirana kuri wowe umuziki ukubona w'indirimbo mpimbaza Imana. Yego. Kugira uwo muziki ushike kure ubona hoko gwiki. Icambere cokogwa kiri kuri twebwe nyene aba artiste. Nuko twokora ibintu tuzi. Yes. Emera kwiga muje mu mashuri hari aho bariko baravyigisha natwe twarakreye iyo twise We Are One School yigisha abaririmbyi ibijanye no guhimbaza yigisha aba artiste aba musiciens gucuraranga urumva genda mwige mukora ibintu muzi hama ikigira kabiri nuko abajejwe gushigikira nk'ama television ama radio ajeje gushikana kuri ibikorwa tuba twakoze nibaza yuko nayo yogira inguvu nyinshi kugira bashobore kubananya gukunda ivyacu. Bashireho indirimbo z'abaririmbyi zigire pourcentage nini par rapport y'izindi bana tusanzwe tumva ama radio tumva ama television mugasanga hariko havuzwa indirimbo nyinshi nka nyinshi gose ugasanga nivyo mu bihugu bibanye ariko dukunda ivyacu
dukunde ivyacu tubishiremo tubikunde tubishiremo. Kigira gatatu arico norangiriza ko nuko nk'abantu bari muri uno muziki wa gospel, yes, tumenye neza yuko tudakeneye ama views, si ibintu vy'ama views. Oya, niyo ushize indirimbo kuri YouTube menya yuko uyishizeko kugira abantu bahimbaza. Yego. Nturondera y'ama views, ntuvuye ngo ngomba y'ama views, no. Niyihe ntumbero yawe inyegeje indani, mbega hanyegeje mu mutima wo guhimbaza Imana canke hanyegeje nko ako kanoti kumva gukeneye ama views. Urumva, genda urabe ba Polinere bande ava yuko basora izo ndirimbo twabanje kubamenya ari ama audio gusa, ama audio gusa, kandi tukarondeza uwo muntu mbega ninde. Sesa rero naho mvuga ngo umutima wabo ntiwirukire cyane ku ma views, ngo abandi barantanze gusohora ngo bariya ngo senga Imana iguhe icyo ubwiza gutanga, mbega ugiye gusohora iki, niki Imana yaguhaye canke ni kubera ko naka nawe yasohoye. Mu bisanzwe ntaguciriyemwo, hariho abafise objectif yo kuririmba kugira izo ndirimbo ngira nabo nyene ubwabo bamenyekana, mugaro n'abafise objectif yo kuririmba kugira baronka amafaranga. Sinzi rero ivyo bintu bibiri ko ariyo conseil ngira wari kurabaha. Ego ni impanuro nariko ndatanga kugira umuntu wese ariko arabikora amenye yuko umutima uri ndani, unyegeje indani, burya ni w'Imana ibona. Ni w'Imana ibona. Nimba hanyegeje umutima wo guhimbaza bandanye, nimba hanyegeje umutima wa views naho no guhanura ko ivyo bintu bo bivako kuko ntibipasa. Okay, hari ikintu wari uvuze ngo abantu urafise ugwaruka gwiga umuziki. Rero hariho n'abantu bakora dukurikirana ngashobora kuba afise iyo mpano akavuga ati uyu aha hantu ko bafise ugwaruka gwigisha umuziki naje nkaba afise inyota yo kujayo. Sinzi ko uco orienta mugirira he kugira nabonye bize biborohere abavyiyumvamo bazoza mubatera kamo ngaho kuyicano yaje. Dusanzwe dufise abariko barabikurikirana, nibaza ko ama nimero y'ama telefone ngira turaza kuyatanga kugira bazoce baca kuri iyo telefone hama babandikire babamenyeshe yuko bakeneye bumva bakeneye kwiga hama babigisha. Ariko ikibanza dukoreramwo coco no kivuga ni mu Cibitoki kujya gatatu nimero 86. Rero nibaza yuko wocu ugira ko usa n'ugira akajambo TV yacu online, yego, kugira bazobandanye baguma badukurikirana kugira ibintu bimere neza cyane. Ego, merci beaucoup. Jewe nobanza gusaba kwanza abakunzi ba Linox TV yuko bobandanye bashigikira ino televiziyo, kuko ni televiziyo iko yavyifatamo neza mu yandi ma televiziyo yandi iri kwiragerageza gushigikira aba artiste b'abarundi, surtout gospel. Hoho murabona ko ama televiziyo vraiment ari kwaragerageza uburyo bwose bushoboka kugira umuziki mpimbazamana ubandanye utera intambwe. Rero turabashimiye cyane, dusaba yuko abakunzi biwanje, abakunzi b'umuziki mpimbazamana, abakunzi ba televiziyo Linox TV bose babandanye bagira like na share, babandanye bayishigikira kuko nayo iri kwirakora ibidasanzwe muri kino gihe. Rero turabashimiye cyane, mwakoze kutuganiriza. Imana ikomeze kubaduza ku zindi ntambwe nyinshi, ibahezagire mu buryo bwose. Murakoze. Nagi natwe turagushimiye cyane kubona waduteye akamo ukatwitaba, kubona wahevye umwanya wawe ukaza kugira dukorane ikiganiro ku mpanuro baronse abariko barakunda kudukurikirana. Nibaza yuko bazironse, yaba batoye babakuru, mwumvise ibyo yatubwiye ko ari byinshi. Rero twagomba kubashimira cyane, twongera dusubiramo tubabwira ati ni Linox TV, mwongera muza mura kubita like na share, mwongera mu follow n'ama commentaire menshi tuba tuyakeneye. Hama tukaba tuvuze ati ciao ciao.